izina yitwa Hakizimana Gabriel, nkaba ndi mu mugwi w'abacikacumu basizwe n'ihonyabwoko canke itikiza abahutu mu mwaka w'1972-73. Rero ivyo nza kuvuga cyane cyane mu gufasha mu severe kuko mwabivuze ni kuntu wokora kugira ngo ihonyabwoko ntizosubire kuba mu Burundi. Nkaba ntangwe kuvuga icatumye ihonyabwoko riba mu Burundi mu mwaka w'1972. Imbarutso yavuye ku bahima b'Abatutsi b'Abanyarwanda bari bahungiye mu Burundi mu mwaka w'1959. Abo rero nibo baciye baja mu mitwe y'abahima b'Abatutsi bo mu Burundi, hanyuma kanatsinda abahima b'Abatutsi bo mu Burundi baciye baca no mu nzego z'igihugu, inzego mbere wasanga abahutu badashobora kuzihabwa ngo bazijemwo. Hanyuma rero baca barakorana, akaba niyo catumye mu nyuma mu mwaka w'1972 haba ihonyabwoko canke itikiza abahutu byakozwe. Hanyuma abo rero barakoze ibintu bibi cyane, wasanga abo bahima b'Abatutsi bari imbere mu gutikiza ubwoko bw'abahutu. Turafise turazi amazina y'abatari bake babikoze mu mihingo mbere itandukanye y'igihugu. Hanyuma mu Burundi abavyakiriye bakabifata nka nkama yabaye leta ya Michel Micombero. Iyo leta ya Michel Micombero rero yafise inzego zayo abantu bakoranye, cyane cyane tubuze Simbanani Artemo, hanyuma na Zenoni Chayenzi. Simbanani Artemo aherutse gupfa, ariko Zenoni Chayenzi aracariho, ari muri Canada. Hanyuma abandi bafatanije hariho Nyawakira Antoine yari Vugizo, yarasasije inganda hariya Ivugizo na Songa. Hanyuma rero n'abandi kuko ababikoze ni benshi cyane. Rero icyo nobandanya mvuga ni uko abacikacumu tikiza abahutu ryabaye mu mwaka w'1972-73 basaba leta mvyeyi ibintu bikurikira. Icambere kwemeza icese ko abo vyakoze ko bibabaje, kandi na leta nyene bibabaje, kuko urumva ivyabaye ni ibintu byari biteye ubwoba cyane. Icya kabiri, kubahuka kuvuga ukuri no kudoma urutoki cyane cyane abakoze ako kabi. Ndabisubiye nka Zenoni Chayenzi, Nyawakira Antoine, hariho mbere n'uwitwa Nkurunziza Alfred. Uwo Nkurunziza Alfred ari muri Australia, Nyawakira Antoine ari ngaha mu gihugu, ariko Zenoni Chayenzi ari muri Canada. Hanyuma gutunganiriza abakoze ko na genocide ya 70 mwaka w'1973 no kubasabira indishi y'akababaro. Jenuka Ivugizo hajya natweretse ibyahabereye si kure y'iwacu, ariko sinabibonye umwana
biba ariko ndahazi ni hafi ivugizo nk'uko mwabivuze harabaye ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwatikije ababanyi batari bake nk'uko mwabivuze. Abo bantu batari bake nk'uko mwabivuze icyo bazize ni kimwe nuko barabahutu, ariko inyuma yabo hariho abantu harigira n'umuntu bavuga, hariho abatutsi batari bake ivugizo bapfuye mbere igihe n'abajya bapfuye bazira ko abahutu bataranapfa. Nagomba rero baze mwebwe komisiyo tekinike muba mwaratohoje, mbega bajya abatutsi bishwe n'abandi, mbega nabo bazize iki? N'amatwi asumira mwega uwatwara ico gihe musitanteri wa komine Vugizo yoba yaguye muri ico gitero. Nagomba rero nibarize banyakubahwa muri komisiyo tekinike mushobore kuntumura nabo bantu ico bazize, kuko abandi bo numvise ico bazize ko barabahutu, abandi nabo bagomba ico baba barazize. Murakoze. Nitwa Colonel Imana mu ntara ya Karusi, kandi uri mu cikacumu yahoze yitwa College Don Bosco. Nahiga mu mwaka w'indwi muri periyode ya 1974 Bosco, amashure ane. Iya mbere yari scientifique na 4e normal na 3e normal. Seconde normal ntiyashikiriwe cyane kuko haciye aba ihumure ico yatanga. Urapruve hariho narindi bibuka neza ubitwa Leonce Ngabo yahoze ngaha muri Museveri, niho yiga mu mwaka wa diplome. Yari na chef wa orchestre y'abacuraranzi muri Don Bosco atwara twabacanye bandisi mu mwaka w'icenda. Ndibuka neza yuko muri 4e normal hari higa abanyeshuri 21 uwa mbere yavuka mu Kirundo witwa Anatole Kanyirinkiko, niyo usidora mu class. Na Leonce Ngabo n'uwitwa Michel Mugabo refugié Tutsi Rwanda, yari chef de l'équipe wa football kuri Don Bosco. N'uwitwa Pati Leopold yapfaga yitwara igitero waryo. Hanyuma donc rero 21 ndiko ndavuga c'est témoignage comme ndetse ndayumva na hamwe 17 d'entre les filles déportées. Hanyuma twarakurikira turabana baciye ubwenge juste quelques semaines plus tard turagenda turatoroka umupira kwigishwa, naho twashoboye kumenya yuko abo bana b'abanyeshure mu kwishwa babayoboye bose ku kibuga sur liste bien préétablie. Hanyuma mbere uya buwambere wo mu kintu yase kuri imodokari banye kumubita cross y'imoho abonda kurira. Là, c'est la ligne qui deviendra plus tard le premier de la classe à la place qui était déporté. Alors, je n'ai pas dit, abana n'abanyeshure n'abandi bose batwaye babishe ntibana bahamye no kubahamba. Urakica umuntu nimba wamwishe ugenda agateka k'umusonere umushe nyine mu kino umufurire uye kuborera hasi aribwa n'ibikoko bigita. Abo bana biciwe mu Gikumba hari imbere ya prison, imbere y'ikambi. Icyo gihe yitwa mu Kigarama, hepfo aho bari musike y'abamaraya, niho abarere prostitué niho bagenda guzakuraya. Twarababona abo bana sero Peter Anseveri bari muri fondation y'ya nouvelle prison de Ngozi. Ico bagazagikoze en 77-78 juste après la visite du président Kadhafi. Yaje aramubwira mwese abantu biyereka, hanyuma ati abo abona biyereka abo bakomeye ku Misaki Sofo bama bahanga kino gihugu.
hanyuma rero on a balayé les ossements hanyuma pour cacher cette véracité on nagiye ntekereza severe ko sinigeze numva bakivuga ko abo bana amagufa yabo bose bayakuburiye muri rya fondation de la prison d'Ngozi sinzi rero ukuntu ko nabo bana nabo nyene ko bazofitira mazofa miteka canke si les ossements aussi c'est conservé nkuko mbona muvuga kuri aya magufa y'abantu bacu y'abavyeyi bacu y'abakuru bacu yishwe urufungashingano hanyuma inyuma y'ico hariho ubundi mu bw'abanyeshuri uko nyene jero utevugira n'abanyeshuri hari abanyeshuri diside kitegeze kivugwa kuko amakuru naronse avuga ko hari abavyeyi canke ababibonye n'amaso yabo bagiye kubivuga hariho des enfants autour diside muri Bururi donc babafata bakabica pour casser les traces baterwa ingurube ils ont été largués dans la mokaja abatungiye ingurube hama bikashira devora afite no kuvuga y'abanyama n'amagufa byose c'était filmé ndibaza rero imiryango iriho nibaza ko severe iyo irondeje oreférale no z'abantu bazenya na kora source singoba gutangaza ngakumandikia hanyuma jewe ikintu uca nogera kunisho cyane mamuramba bajyana kubafasha kumwanya muremure nuko ibi bintu le premier génocide qui a eu lieu muri Afrique centrale ibana juste avec l'époque ya Bichomera kwa mu Burundi iyo génocide igihonya bwo bitugonya abantu itigeze bihanwa uyu munsi nkuko uriya muntu bisaje kukivuga cyo kuri Micombero avec n'abamufashije inkurikizi zacu n'uyu munsi ça se balance en Afrique centrale toujours cyashaka mbere no gutofata kumbure ko muri bidera nta numwe atazi yuko hano haruguru yacu haruguru Kanyaru ko habaye Katombo a 1994 hanyuma ivyabaye isiguro yavyo jewe samangaje pa ariko murabizi nta matabizi muri mwese uyu munsi nivyo tubona rero biriko birabaheye hano mu Burundi vyarigeze kuba uriya mu yavuze abanyarwanda réfugiés de 59 hanyuma abanyarwanda nta numwe atazi yuko le premier ministre Pierre Ngendandumwe il a été tué par un munyarwanda Dono Gonzalo Venuyenzi yari muri abo baba réfugiés de 59 c'est lui qui a bâti abutira ya hajya kuri clinique presque kwa Gasore après pour mudamu we yaje kwibaruka hanyuma les mêmes personnes muri témoignage ya CV dakurikiranye muri Rutana uwitwa Nyarugira Alphonse niwe qui conduisait la bande yijeje kwica abarebutu ankavare ko bikawubira Tanzania nibo bokesheje abana abamama abasaba gusama mafuru y'abapfira mu matafari hariya muri Bumoso barababarisha babayigisha ko abakozi igitoki Nyarugira Alphonse ni izina rizwi peut-être qui serait mort ou vivant yo bari n'umutama kumbe atakuriye ariko plus tard en 2015 le même ne revient encore au Burundi peut-être n'umuhungu wiwe cyangwa n'umuzukuru wiwe isapere Nyaruhirira ico nibukira ko nuko yarafise une fonction muri ambassade y'u Rwanda ngaha mu Burundi yari nisindi ko ari premier ou deuxième secrétaire d'ambassade niwe twamenye neza twaboneye amaso mu yandi ariko abrifa abantu ndetse n'ituzi ababwira do parti pour le Rwanda ngo bagomba genocide ngaha mu Burundi kandi mwarabibonye aho umuntu ahunga agahunga avec une valise de 4 épines ayikwega mu ibaba rya kaburimbi ngira excuse abahunze kumbure bandi kumbe babarigeze kuvuga ngira abantu bahunga aho ngo kuba yahunza akaba muri capitale agenda mu valise agahagarika otrako nimendo agahagarika taxi akora taxi warahunze mutamumva kwivyo do wo muntu le même no est revenu au Burundi no kuvuga ni cya kindi rero lo génocide donc ihunya bwo lidahanye yagaruka ikisubiriza même au Burundi ejo bundi très récemment ubu nyene muri iyi minsi nta presse kurahera peut-être que vous auriez appris la chute de Goma
abantu ntiwe ndavuga amazina uwutoshaka azobamenya dans les provinces locales c'est de Gitega certains ont même fait bavuga yuko que l'objectif commence à être atteint. Alors no kuvuga rero gushika n'uyu munsi Perezida Severi yatubwiye ati umwana yavukiye mu nzu mu Ngagara mu Nyakabiga mu Buyenzi mu Muyinga donc ariko aragira afite ametse kwinzu ari kuyiwe yumvise ko kumbure papa wari inzu yadonzi yatoye mu binyagano peut-être bagabanganye murumva ko uwo mwana ibintu bizomushikira ashameye kucaba aba mu deprime nawe yati papa kumbe bwabo ndi wari umeze ko hariho kume n'abandi usanga barabihananye n'asanzwe ndavuga ati bari abantu akrendre hanyuma icyo bakuvuga n'iki rero mu guheraheza iyi ntambara kiyamurazi cette région est congolaise nongaha mu Burundi iyo ngwano iri anotre porte sidagihisha ndakivuga militairement kuko ingwano amataktike akwiye kwataka Burundi arakwiye on ne cesse pas d'arrêter des gens donc bayerera dans tous les coins du pays waza kumubaza hariho le plus récent bamufatiye mu vers Makamba je crois muri vugizo aussi kuri hafi ya frontière afise trois cartes d'identité atani isa n'iyindi pourtant aussi des noms différents ngo la même photo ari imwe bamubarije aho yaca niyavuye agatanga gukekeranya mwumva ko le Burundi donc iri nzeye iri hejuru y'imanga hanyuma rero jewe ikintu narigiye ndihweza neza icyo kuvuga yuko hariho kumwana d'accord ko nta on n'est pas né pour porter vengeance ariko hari hakwiye jewe nk'umuntu nahavuye nadera muri kintu kita collectif de survivants de 72 ndemeza neza yuko Uburundi bwari bukwiye guhana au moins une personne eyamime muri iki kintu cya 1972 muri ako tako Burundi ntibaza mu kiri wopfa ko arahavuye ngo n'imiburi abekondane abarundi bamubone abandi bamumenye banze célèbre iti twamukondanye au nom de tous ceux qui ont commis ce forfait macabre vugizo abatutsi bavuye bamwe bishwe n'abamayi murere bari bavanze abahutu n'abatutsi n'abanyekongo abahutu bigishijwe hari umuntu yabiziwe neza muri rya filme hanyuma nyirameze mvuga ko abo bamayi murere babaye recruté par le gouvernement Micombero délégation yagiye kuba recruté aho hakurya ya mbere officiel yitwa Abonasi Bananiye wagenda kuraba gasoso byaro ngaho yari chef d'état major iyo délégation yari monde yarimo ministre Yanda Andrea Andika yarimwo Ntamagara Auguste Wikiganda yarimwo abantu bari muri raporo yacu imikate babashira bayigura kwa kapa umuduga wabatwara twarawumenye turawufise nyakubaho ukivugizo umuntu wa mbere atangwe kuturwanya turivugizo yitwa Nintunze yitwa Nintunze Preno Nintunze abo muri Etats-Unis yanditse igitabo tujya tumubwira tuti niyo twicaye tumazeyo ukwezi kurenga ahivugizo atubwira yuko n'idarapo yaduze tujya duhamagara aho turabatuzi n'abatwa tutubwira idarapo amabara yaryo nta n'ubwo yatubwiye amabara asa n'ayandi tujya tubabaza aho hagishinze ico giti c'idarapo barahabura hanyuma dusanga Republika du Soleil n'umukasi yamavuga bavyita mu Gifaransa ciza les mensonges d'État